iyumvire turiko turashira muri bariko baragwa muri Kongo mu mashamba ya Kongo. Oya abona kubwiye twavuze abariko baragwa muri Kongo ntitwaharuye abariko abaguye mu Rwanda muri ico gihe kandi ntitwaharuye abaguye muri Kongo muri ico gihe kuva mu 1996 gushika ejo bundi igihe M23 itanguriye urugamba rwayo rugira kangahe turiko duharura kuva umunsi M23 idekaraye ko isubiriye gutangura. Urabizi yuko M23 ubwa mbere yarakubiswe barahungira mu Buganda ba Sultani Makenga igihe bafashe bankunda bakabegezayo babahungisha gufatwa n'urukiko mpuzamakungu gwirahe agaca bavuga ngo bafungiwe mu Rwanda mugabo badafunzwe tubizi. Inyuma yaho rero ba Makenga nabo baragerageza barakubitwa inyuma yaho barasubira baratangura. Uru rugamba rero turiko turavuga rutarashikana n'amezi 5 nigo rumaze kugwamo abasoda igihumbi reka turabe. Nkundira kandi turamutse mwugo munsi mudukurikirana muri kumande zene zisi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye. So my name is Ram Promoter behind the camera utaragira subscribe bana nikora subscribe like share comment kugira ngo tugume tubaha amakuru ari update amakuru yizewe neza cyane nta nahamwe uzakura atari ngaha kuri rubuga link Akden Alu TV. Today nagarukanye kandi nkuko bisanzwe ni Abdul umusasanguza ariko akora akazi katoroshe cyane mwino minsi aho agerageza kuvuga ibiriko biraba canke akabeshuza igihuha. So namugarukanye reka dutere tumwakira. Karibu bwana Abdul. Asante sana ndugu yangu. Meze neza? Ndashimira Imana. Yego. Turongeye guhura kwindi ncuro. Turashimira Imana yongeye kandi kuduha uyundi munsi. Na cyane yuko bujya naho wowe ubona ubyuka bigakunda. Urumva hari igihe biba hariho abantu batabyifuza. Urumva hariho abantu baba batabyifuza ariko ukabona birabaye ni ikintu cyo gushimira Imana. Yego cyane ko mwino minsi dufise abansi n'abakunzi muga urumva igihe cyose ivyonye byamaho igikuru no gukanura ijisho ukamenya ati aho ndi hameze gute. Urumva kamenya bo turi kumwe ni bande. Yego kabisa nuko yego tubibutsa ko dufise amazi ya Story Water Story Tangawizi byose birahari murabibona imbere yanyu ibintu bibandanye bimera neza cyane. Abdul reka twinjire mu kiganiro nyezi nakugira ngo abantu tutabatinza nyabuya dufise amakuru menshi no munsi menshi twari tubonye abasirikare b'u Rwanda binjira abasoda b'u Rwanda binjira cyane muri Kongo. Iki kintu tuvuge ko ari giki sinzi ko ushobora kugitanga ku muco. Urazi yuko tudahendanye buriya urugamba ni ikintu kigoye cyane kuko uko uwo mugwana aba ari umwansi wawe sibyo. Rero uwo mugwana nimba ari umwansi wawe no kuvuga yuko umwansi wawe hari igihe umuharurira ariko uko wamuharuriye ugasanga wihenze. Rero novuga yuko FPR na M23 na kijya gishushungwe bise M23 bari bazi yuko Kongo rwitaha ariko urabona ko wazarendo wa Kongo bariko barerekana yuko igihugu cyabo bamaze kumenya agaciro kaco. Rero bariko baragwana bishoboka. Rero urumva yuko novuga yuko M23 na RDF bariko baragerageza kuranforsa igisirikare cyabo kugira ngo barabe yuko bokwegera imbere ariko vyanse kandi byabataye kuwa amazi kabisa. Vyanse bawazarendo bameze nabi barakaye
cyane mwene wacu twebwe turiko turakurikirana amakuru neza neza ku rugamba hariho ibintu tudashobora kwerekana ngaha uravye nk'imirambo y'abantu bo muri RPF ijyamye mu gihugu ca Kongo birababaje kubona yuko abana b'igihugu cy'u Rwanda bariko baraba ifumbire y'igihugu ca Kongo kandi igihugu ca Kongo kidakeneye ifumbire kabisa urumva mbo rero novuga yuko aho hantu u Rwanda rwarahihendeye nk'ubu ndaguhe nk'akarorero urazi yuko mu minsi heze twarabonye abakobwa b'abanyarwanda birongoza amacupa hajya none wibaza yuko umwana w'umukobwa ashobora kwirongoza icupa ata kibazo cyo kubura abagabo gihari u Rwanda kuva muri 94 sibyo hapfuye abagabo benshi 96 hapfa abagabo benshi n'uyu munsi nagira ndakubwire ko kuva igihe M23 itanguriye urugamba ubwo kugwana n'igihugu ca Kongo imaze kubura abasoda 1689 98 n'ibice kwijana n'abagabo uracumva ico kintu urabyumva harimo abakoroneri harimo abamajoro abariyetena abakapiteni urabyumva harimo abasore cyane cyane harimo n'abagabo bubatse ingo hariho abana bariko baraba imfubyi kubera iyo ntambara hariho abagore bariko baraba abapfakazi kubera iyo ntambara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe gifisa ikibazo cyo kuba abagabo ari bakeyi n'utwari duhari FPR irikitumarira muri Kongo urumva yuko ari kibazo gikomeye cyane ubuho je nibaza yuko tuzoza tubona bariko baritera amacumu mu bitsina kubera yuko abagabo babo barabamaze urabyumva abari kuba none aba iyumvire turiko turashira muri bariko baragwa muri Kongo mu mashamba ya Kongo oya abona kubwiye twavuze abariko baragwa muri Kongo ntitwaharuye abariko abaguye mu Rwanda muri ico gihe kandi ntitwaharuye abaguye muri Kongo muri ico gihe kuva mu 96 gushika ejo bundi igihe M23 itanguriye urugamba rwayo rugira kangahe turiko duharura kuva umunsi M23 idekaraye ko isubiriye gutangura urabizi yuko M23 ubwa mbere yarakubiswe barahungira mu Buganda ba Sultani Makenga igihe bafashe bankunda bakabegezayo babahungisha gufatwa n'urukiko mpuzamakungu gwirahe agaca bavuga ngo bafungiwe mu Rwanda mugabo badafunzwe tubizi inyuma yaho rero ba Makenga nabo baragerageza barakubitwa inyuma yaho barasubira baratangura uru rugamba rero turiko turavuga rutarashikana n'amezi 5 nigo rumaze kugwamo abasoda igihumbi reka turabe 1689 abo nabamenyekanye abanyarwanda abo ndiko ndakubwira iyi ntambara y'M23 itangwa ejo bundi urumva abo ndiko ndakubwira nabafashwe n'igisirikare ca Kongo imirambo yabo bakayiharura nituriko turaharura abajanwe mu Rwanda ari inkomere bagapfa n'abajanwe mu Rwanda ari biziga abo nabo u Rwanda rutashoboye gufata ngo rusubize inyuma urabyumva 1689 urumva abo bana bariko barahagwa hari n'amakuru avuga ko abana barakaye igisirikare cyo muri Kongo abasirikare bo mu Rwanda reka ndakumvisha aka audio kavuga mu Giswahili turaza kugerageza gukomera nk'abashira mu Kirundi kugira abantu bumvirize
Ndio, ni kweli ile. Mimi nasikia washoferi ya Nyangezi tunatoka nao hapa kuparwase wanashuhudia sasa kabisa, wanapigwa sasa vile nyoka salongo kabisa pale kunani yule akaluvere yule kama wanalogota mara maiti baende tena balogoti hawatajua kwa baenda wanawafinika mwale migomba yote ya kule kwa Chishambo, ile migomba yote inayala aha hose n'ahantu kule kote nani aha hose mumvise uyu muntu ariko aravuga ati bahora batora ibiziga, uyu mwanya ntibariko bararonka ukuntu batora ibiziga, bariko barakutwa. Urabyumva? Bariko barakubita sasa kabisa yuko wanabapiga kabisa. Sasa wale bachunga baingie bote Nyangezi ndio bakakata muti bakafunga njia kurudi. Urumva ati babacunze barabanza binjira Nyangezi, barangije bakati barabara ikintu cari kubasubiza inyuma, barangije barabakubita. Nagira ngo tubwire abantu bariko baraturaba aha anye dufise amafoto tudashobora kwerekana kubera yuko kuri YouTube ntivyemewe. Boca baduhana. Uravye nk'imivyimba y'abasoda b'inkotanyi ba RPF na M23 turiko turabona ngaha bapfuye. Ni ibintu biteye agahinda kandi ni ibintu biteye ubwoba kabisa, biragoye cyane no kubitahura. Urabyumva? Rero novuga yuko banzo heze cyenda ko harakano shaka ndakwibarize niki kibazo cy'ugisirikare cy'u Rwanda cyo kirahura naco. None ntubona ko hashobora kuba imigumuko igisirikare cy'u Rwanda kikavuga atoya ntituvyemera ko abana bacu baguma baherera hariya mu mashamba ya Kongo, ugasanga na Kagame kimuteye ikibazo. Mwene wacu ibi bintu ndabizi neza yuko abasirikare b'u Rwanda ntibifuza kuja kugwana iyi ntambara kuko si igihugu cyabo bariko baragwanira, kandi barabizi neza yuko ibyo u Rwanda ruvuga muri Kongo bidahari. Warayumvise n'umuvugizi wa presidence yo muri Kongo ijya bamwita gute Tereze Kayikwamba. Kayikwamba warayumvise ibintu yarayavuze muri UN. Mwene wacu iyi ndami ikomeye cyane. Abone ko umunsi umwe tuzotata ikiganiro dusasanga rijya nama yose kabisa, rijya jambo ryose twarisesa. Urumva? Rero nukuvuga ngo n'abajya basoda b'u Rwanda barabizi yuko ico bariko baragwanira ataho gisaniye n'igihugu cy'u Rwanda. Barabizi yuko atabantu bariko barapfa muri Kongo bishwe na FRDC cyanye Wazarendo. Barabizi yuko atabwoko bwa Kongo buriko burasubiranamo, ahubwo barabizi yuko ingorane zose Kongo ifise aribo bariko barazitera. Ariko bagenda ku nguvu kuko wanse uricwa. Wanse n'ikibazo. Wanse uricwa umuryango wawe ugakurikiranwa. Urabyumva? Rero sukuvuga ngo bajya basoda ntabyo bazi, ahubwo ntako bafise bagira, niyo mpamvu bariko barapfa. Bene wabo urazi kujana n'umuntu ku rugamba, abantu mukagenda muri abantu 600 hagapfa 200. Niko biriko biragendera inkotanyi ku rugamba. Urabyumva? Aba rero bajabutse bariko barakubitwa, ni ibintu turiko turakurikirana ikibiriraho. Urabyumva? Ibiziga turabibona byakubiswe, byamenetse amaso, byacitse amaguru, byavuyemo ibisogi, ibyo munda cyanye ico bita amara mu Kinyarwanda. Turiko turabibona ngaha ku mbuga ngurukana bumenyi, nabyo twoshira kuri YouTube kuko ntivyemewe. Ariko birababaje cyane kubona ama media yo mu Rwanda atakinari karavuga ku ibi bintu. Naco bavuga abana b'igihugu baheze no kwishinga bavuga ibintu byo mu Burundi gusa. Pole sana. Tubahe pole abanyarwanda, tubahe pole abavyeyi bariko barabura mu intambara. Abantu bariko abagore bariko barapfakara, abana bariko baraba imfubyi. Tuhe pole kabisa abakobwa bariko barapfusha abasheri babo muri uru rugamba, bari biteza ati ejo cyanye hirya yejo yaransavye yarankoye nzoja ku mugabo bikaba biriko biranka. Tubahe pole nta kundi byogenda. Yes Abdul, ikindi kibazo cya kabiri ngomba ndakwibarize, uravye ibibazo Burundi biriko buracamwo iki
nayahe manota woha umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuko biboneka ko kuri kurakora akazi kanini cyane. Ibintu bya CNDD-FDD nk'umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi ntushobora kubivuga udatanguriye aho CNDD-FDD yatanguriye kurongora igihugu. Reka duhere mu mwaka w'ibihumbi 2005 CNDD-FDD ikija ku butegetsi haciye hatangura propaganda zo kwankisha abene gihugu umugambwe CNDD-FDD. Biraduga warumvise ibintu byabaye propaganda z'aba bantu zagerageza kwankanisha abene gihugu b'abarundi n'umugambwe. Urabyumva bakagerageza guteranya indongozi z'umugambwe hagati yazo zisubiranemo. Biraduga gushika mu ma 2010 ngira warumvishe ibyo bavuga ngo byaba rukoti ibintu byitwa ngo kiriba ondesi abantu barabyumvirije barabyumvise bavuga yuko leta y'u Burundi ifasha FDLR abantu ngo baja ibya kiriba ondesi ibiki barabyumvise. Urabyumva barakora ibishoboka byose kwankisha umukuru w'igihugu yarahari ico gihe Petero Nkurunziza. Baramwankanisha bashaka kumwankanisha n'abene gihugu ariko abatsindisha urukundo rwo gukunda bene gihugu gukunda ibikorwa akora ibintu byinshi gushika yaho propaganda zabo ziba imfagusa gushika yaho abene gihugu bamwizera basubira kandi baramwizera arasubira arabarongora. Urabyumva biraduga gushika aho byadushikanye muri 2015 yagiye gushika abantu bibaza yuko umwaka w'ibihumbi 2015 uzoshika ata murundi numwe agihagaze ku maguru abiri mu gihugu cy'u Burundi. Ariko CNDD-FDD irabandanya 2015 baragerageza kandi kumera nk'abica indongozi kwica indongozi zari zikomeye haba mu gisoda haba muri leta haba mu bahoze mu gisoda ca kera cy'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bateranye abene gihugu bumva bavuga rumwe na CNDD-FDD abarundi bumva CNDD-FDD nk'umugambwe wabo n'abarundi bandi basanzwe batari mu by'imigambwe canke bari mu yindi migambwe. Urabyumva mugabo abene gihugu baguma ruhande rumwe baguma hamwe. Ngira warabonye iyicwa rya General Adolphe Nshimirimana n'abandi ba generali bagiye barakurikiraho mu buryo bwo guteranya uburongozi buhari n'abene gihugu. Ariko biranka Uburundi buguma buhagaze. Urabyumva umukuru w'igihugu yarahari Petero Nkurunziza aguma ahagaze bwuma abene gihugu baramwizera arasubira amatora agenda neza barasubira baramutora. Ibyo bintu abantu barabibonye gushika yaho dushika muri 2020 harasubira haraba yandi matora turatora n'umukuru w'igihugu dufise uyu munsi. CNDD-FDD igihagaze bwuma abanyagihugu batarashwana. Warabonye muri 2015 dusubiye inyuma gatoyi ibintu byabaye byo guturirira abantu mu mapine kugira ngo imbonera kure bagiriza ubwicanyi bazisomborotse zishavure hama zigira ibintu zokora bitari byiza baronke impamvu
naho bahera bagirira nabo Burundi mugabo birangira byose bibataye kuwamazi kubera bari kubakina n'umuntu abarusha ubwenge. urabyumva Hari umuntu igeze kuvuga ngo bakoresha strategy zimwe. uyu munsi mwene wacu uyu munsi kuba CNDD FDD igihagaze nk'umugambwe ni bya bindi bavuga ngo kubaho k'umuswi simpuwe z'agaca. urabyumva uyu munsi ndashobora kwiyumvira, hari igihe wiyumvira kavuga ati none umugambwe CNDD FDD ni giki coba ari kibuye Imana yazanye ku isi Umugambwe w'abarundi bose. urumva coba ari urumva umugambwe CNDD FDD wabaye nk'inzahabu. urabona inzahabu urayicisha muri acide aho kugira ngo ishe ahubwo igatagata. umugambwe CNDD FDD waciye muri acide nyinshi aho kugira ngo upfobagane ube nabi bashwane bamere nabi ahubwo ukaguma utagata kabisa. Igihugu cy'u Burundi caracunagujwe bufuni na buhoro naco kimera nk'inzahabu aho kugira ngo gisubire inyuma kiguma gitagata. Hari ibintu uraba bikagukanga ukavuga ati none ibi bintu biba muri iki gihugu cyacu gute? Uravye ukuntu igihugu cyacu kuva muri 2005 bagerageza kumvisha ukuntu ari igihugu kitagendwa. Warabonye propaganda mbi, abantu bagenda bagafotora imicafu yo mu bindi bihugu hanyuma bakavuga yuko ari igihugu cy'u Burundi bakaje n'indimi ukazumva yuko ari indimi zitavugwa no ngaha hagufi. Uko navuga igihugu cyacu baragerageje kugihamba kirazuka. Nukuvuga ko uyu munsi urabibazo turiko turacamo ntako batagize. Uyu munsi mon frère igihugu cyacu kuba kigihagaze novuga yuko atari ku nguvu z'abarundi ni nguvu z'Imana. Kisigura yuko n'umugambwe uri ku butegetsi hari igihe abantu bakora ikintu wewe ukaraba ugashobora kuba wokigaya utazi ibyo ari byo. Bujya kuba umugambwe CNDD FDD baragerageje gushira Imana imbere y'ibintu byose. Hari impamvu barashobora kuba barabikoze batazi ibyo bakoze ariko uyu munsi usubije amaso inyuma ukarabaho CNDD FDD yavuye ukarabaho igihugu cy'u Burundi cyavuye ugashobora kubona naho kigeze uyu munsi urabona yuko atari nguvu z'abantu zakoze. harimo n'indi tace harimo kabisa ukuboko kwa Nyagasani kundi kuboko utaboneka. Ego rero jewe icyo nuvuga yuko CNDD FDD amanota ndayiha n'amanota angana n'amajwi bayihaye nayo bazoyiha. Urabyumva ariko Imana kuvyo yakoreye CNDD FDD ntidushobora kugabanyaho n'akantu gatoyi ni 100% ugapfundikira utagabanije utonge ni ibintu udashobora kuronka insiguro yabyo kabisa. Birarenga ibyiyumviro kuko baragerageje kuyigwa. No kubwira yuko bro nta mugambwe numwe kwisi wagerageje abantu bagerageje kugwanya nkuko bagwanyije CNDD FDD umare imyaka hafi 20 si 20 buye ugihagaze. Urazi iyo umuntu akugwanya cyane Abdul ko bari ikintu yaba yarakubonyemo barimo n'ubutwara aba yarakubonyemo. Erega kubisanzwe CNDD FDD igihe ija ku butegetsi mu Burundi ku butegetsi burya babona abantu bari bazi yuko ari abantu bo mwishamba batize badafise n'ikintu na kimwe bahagaze ko ari kurasa gusa. Bavuga ati rero nitwagira amahirwe yo kubazana mu gihugu tukabaka ibigwanisho
naho twobaha ubutegetsi buzobananira yo karabaye kabisa so turi urumva rero uko bari bazi CNDD-FDD bagiye gutangara basanze ibasumbije ubwenge urumva CNDD-FDD twavuga yuko Imana yayihaye umuzirikanyi uhambaye gushika yaho isumbya ubwenge abansi bayo kabisa. Rero uyu munsi ntitwavuga ngo ni inkona gusa ahubwo n'urutare rw'Imana. Imana yishiriye ngaha mu Burundi abantu bagerageza kuvungura bikanga bakagerageza kuvungura bikanga urumva baragerageza kubateranya ngo ntiwumvise mu minsi heze bavuga ngo banaka ngo bahanye ngo amarozi ngo ibiki n'ibiki ni system bakoresha ijya strategy bakoresha. Hari umuzungu yigeze kuvuga nawe n'umumenyesha makuru nakundi ibintu byo gusesangura sinzi izina giyewe yavuze nti ati Burundi burya bwabaze kubona bajya abantu kari bijuju era ku bafise meme strategy bafise imitego imwe wamaze kuyigerageza inshuro zitanu. Imagine ibyo bazanye 2015 ibyo bariko barazanuka kwinjiza ngo abantu bayakoresha ico bitwa infiltration kwinjiza abantu babo mu gihugu kugira baze bakora ubwicanyi ngaha baje bavuga ati ubwoko bumwe buraremvye bazi ko babigerageje na vuba ubuvira reka giye yari strategy baze uvira impunzi zizi no mu Bujumbura binzizemwo ababo binziza ba M23 bigira impunzi bazi no mu makambi bica abanyamurenge bacavuga ati wabonye babana batangwe kwica ubwoko bw'abatutsi bahungiye mu Burundi. Oya ahubwo hariho ikiganiro ryari nabonye kuri RTNB umuntu wo mu Kirundo yahungutse ava mu makambi yo mu Rwanda za Mahama ashitse ngaha urazi yuko abanyarwanda bavuga yuko ngo impunzi zihungutse ziza mu Burundi imbonera kure zizica. Oya ni propaganda niko bivuga. Rero ujya muntu barungitse abantu baratanga n'amafaranga yarabisiguye neza tuzorondera ikiganiro ciwiwe nibinakunda tunamugira umutumire urabyumva aye tumurondere tumusangiye urabyumva ukuntu bashatse kumwica kugira ngo bavyegeke kuri leta ni za strategy nakubwira bafite strategy zimwe mani urabona yuko kweri ari ibintu ariko Imana iguma ikinga ukuboko strategy bariko barakoresha igoma nabo kavumwa barica abantu yo guteranya wazarendo na FRDC kugira ngo bashiremo ibintu byo kwerekana yuko harimwo kudahuza ariko izo strategy bazikoje imyaka irenga 30 twarabamenye ya Abdul Deka ni hatari ubushize twaravuze ku kibazo kiraho mugati twashoboye kugisesangura neza abantu bagumye babibanza umushikiranga Masad Buros uvugizi wa Trump muri Afrika ageze iwecize yavuga ijambo mu Rwanda ubarivugira muri Amerika arabigarama aho yavuze ati ebana u Rwanda aragwagiriza amafuti yose mbere batanga nitegeko yuko ingabo ziri muri z'u Rwanda RDF ziva muri Kongo vuba bwango atagisabwe. Reka nze ndabasomere inkuru ndabasomere inkuru reka ndabasomere inkuru ico Amerika yavuze ku Rwanda kuko twarababwiye yuko uyu mugabo igihe yaza mu Rwanda yaje atandukanye na kandi kagabo kandi kaje kaja kuraba baja kugahenda bakajana mu birombe bitabaho bitavamwo n'ibiro bibiri vya koruta urumva ngo naha tuzimba bakamwereka ubugunira bw'inzahabu zavuye bwa koruta zavuye muri Kongo ngo niziva mu Rwanda kubera yuko atarashoboye gutandukanya koruta yo muri Kongo. Koruta yo muri Kongo itandukanye niyo mu Rwanda kuko koruta yo muri Kongo ifise ubundi butare
buri indani muri yo, urabyumva, bategerezwa kubitandukanya. Ariko koruta yo mu Rwanda niko iba ari koruta gusa, urumva. Twarababwiye yuko Amerika ntigishigikiye ibintu by'u Rwanda, turanababwira ati strategie u Rwanda rusigaranye yo gukoresha ni ugukora genocide muri Kongo, yarangiza ikarondera abivyomeka ko nambari leta y'u Burundi na FRDC na Wazalendo. Mugabo nagira ndababwire yuko uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika n'ayandi makungu yamaze kumenya u Rwanda uko rukora. Raba itangazo ba Amerika yashizeho, reka ndabasomere ibi bintu byanditse kuri BBC. U Rwanda rutegerezwa gutahukana ingabo zago zose ziri ku butaka bwa Kongo. Umujyanama mukuru ku bibazo bya Afrika mu bushikiranganje bwa leta zunze ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire asaba ko u Rwanda ruhagarika imfashanyo ya gisirikare ruha M23 AFC. M23 niko banditse. Kandi rugatahukana ingabo zago zose ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabisa. Nta bya bindi byo kwivugisha ngo urabona ngo byaragiye byaragarutse no gutaha. Urumva kabisa. Nta byo kuvuga ngo narababwiye leta zunze ubumwe za Amerika ziraperereza zikabona ukuri, zikabonanye n'imari, zigakorana na nyenimari. Nta byo kwirukanka kumbwa no kuraba mweneyo. Urumva ntibirukanka kumbwa babwira. Jewe mfise ikibazo ahantu kandi ikibazo gihambaye cyane. Kuki baguma bavuga ngo nibaveyo ariko bagakomeza ibitera umunyagihugu wa Kongo akabandanya agira ibibazo ntibatahe. Ikinacho nubona kari ikibazo. Erega ikintu womenya coco u Rwanda muri kijya kiganiro kindi twagize ni twabonye amakuru y'ingene u Rwanda bagombye kurufatira ibihano igihugu ca Luxembourg, veto yaco ikanka yuko u Rwanda barufatira ibihano. Rero u Rwanda ruracameze nka cyakirondwe cyagumye ku nka, cyagumye ku rusato, inka yarariwe kera, kiracibaza yuko ishamba rigeru igihugu cy'u Rwanda. Mugabo no kubwiza ukuri yuko ishamba sigeru, urumva. Rero bajya basirikare icyo bariko baraja gukora ni cya kindi twavuze, bashaka kugenda gukora ibara, kuko uyu munsi Wazalendo bahagurutse, FRDC yahagurutse, ingabo zose abariko barabafasha bose bahagurutse. No kuvuga yuko M23 AFC na izo nkotanyi zakubiswe cyane, urumva. No kuvuga bariko bagenda hariya mu buryo bwo kurondera ahantu bofatira kugira bice umwene gihugu baronke ico bashira mu makungu. Ariko ico mbona coco amakungu yose yaramaze gutahura ivyo u Rwanda ruguma gwitwaza. Nta handi nta kindi kintu ciwabo bazosubira kwemera. Nibaza ko n'umuvugizi wa Kongo yaravuze ati ibibaza kariryo rya nyuma tuzofata umwe rusenga dusanga urya jambo ryose yavuze. Please turaza kurirondera tuzora ibisangiza abantu nga dusigure etape par etape. Rya jambo rirakomeye cyane, ririmo n'ubwenge. Yaracoye no kuvuga akantu kamwe ngo ntivyumvikana ukuntu umuntu ashobora kuja mu kuzimu, gupfa aja mu kuzimu, ariko arazira uburenganzira umuryango ujya muryango wose wawoni ingingo baba bafashe. Ko Paul Kagame ndabihuje yigeze kuvuga ngo go to hell murakaje kuzimu. Iryo jambo tuzorirondera. So reka tugushimire. Go to hell. Go to hell.
mugabo ntaco ikintu gusa twoheza tuvuga mwene wacu twovuga yuko tubwire abanyekongo bashigikire igisirikare cabo bagifate mu mugongo bashigikire wazarendo mukomeze nk'uko muri wazarendo abantu bakunda igihugu bategerezwa no kucitangira mubandanye mwitangira igihugu cyanyu imyaka intambara imaze iwanyu siyo myaka isigaje mugwane ku gihugu cyanyu kandi turabashigikiye aho muri hose tubari inyuma n'abanyarwanda ngo n'abanyarwanda vuba ngo barataha iwabo ya FDLR ngo tegereza gutaha iwabo isubire mu Rwanda ya none se abanyarwanda none ya reka tushimire bwana Abdul murakoze cyane Liam Promoter barakoze cyane abari ko baratwumviriza kandi turabashimiye yuko ubufasha bwabo turabukeneye haba mu majambo haba mu mpanuro haba mu buryo yego kandi abantu bari ku rugamba bafise amakuru menshi muguma muturungikira tuguma tuyakorera ko turabashimiye kugira ngo tugume dutangaza burya itangazamakuru ni kimwe mu bintu bifasha urugamba haza amafaranga hakaza itangazamakuru hakaza igisirikare ibyo bintu uhagaze neza ngaho nta numwe akugona na cyane kabisa turabakunda cyane mukomere cyane